Hello ni Juifu, nizere ko mumeze neza. Hama nimba wisanze hano hantu uri mushasha raba yuko wakoze subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba warayikoze naho ntiwibagire gukora ka like, biradufasha cyane. So uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bitatu utoryama utabwiye umukunzi wawe uko vyogenda uko ariko kose wagize akazi karekare canke wiriwe uri busy mugabo gerageza umuntu mukundana yaba umukobwa canke umuhungu ugerageze urare umuvugishije kuri ibi bintu bitatu. Ibi bizotuma umuntu abona yuko umwitayeho, bizotuma umuntu abona yuko umukunda, kandi ikintu ca mbere coco gisobanura urukundo. Umuntu ukunda nurya muntu uba witaho cane. Rero mu gihe utamubaza ibi bintu canke utamubwira amajambo imbere yuko aryama, menya yuko atazoba uri kurubaka urukundo. Ariko niba mubwira ibi bintu nawe nyene azobona yuko umwitayeho kandi akunzwe cane, bitume urukundo rukomeza ruduga rukomera rumara n'imyaka kubera ko abona yuko umwitayeho. Ikaze rero. Ikintu ca mbere ubaza umukunzi wawe muri ya masaha mushitse mu rugo, ni mwijoro, ugomba kumuganiriza. Gerageza umubaze iki kintu, gerageza muvugane kuri iyi sije. Mwandikire umubaze uti ese umunsi wawe wagenze gute? Hari igihe mwiriwe murandikiranira, hari igihe mwiriwe muracata, ariko ugasanga hajya hagati yo gucata mwari mufise sije muri muravugana ko yaciye mu tuntu na turiya, ariko yanka kuzana sije yindi kubera ico uvuga ko muravugana. Usanga hari ibindi bintu yahuye navyo, ibindi bintu yagiyemo, ariko urashobora kumwandikira ukamubaza iki kintu uti ese umunsi wawe wagenze gute? Ahari umukunzi wawe azohita abona yuko umwitayeho, azohita abona yuko afise umuntu amwiyumvira ko ku buryo umuntu ashobora kubishura ati umunsi wanje wagenze neza kubera ko niwe ndavugana nawe, kubera impamvu nini, kubera impamvu nini, bitume umuntu mukundana abona neza yuko afise umuntu amwitayeho muri ubuzima. Kubera ko gukunda canke kubana n'umuntu muri relation, ikintu ca mbere bisobanuye ni ukuronka umuntu akwitaho. Basi umuntu mukundana, ikintu ca mbere kibigaragaza ni ukuntu uba umwitayeho. Rero iki ni ikintu co kuzirikana imbere yuko uryama, ukenera kubwira umukunzi wawe canke kubaza umukunzi wawe akakubwira umunsi wiwe ingene wagenze. Ikintu ca kabiri cubaka urukundo canke ikintu ca kabiri co kubaza umukunzi wawe canke co kubwira uwo mukunzi wawe muriko muraganira, ni mwijoro, mwawahejeje kumubaza umunsi ingene wagenze, nawe yakwishuye umunsi wawe, wamubwiye ingene wagenze. Hari ikindi kintu ukeneye kumubaza c'ingirakamaro kandi abantu benshi bakunda kwirengagiza, ni ukumubaza uti ese ejo ufise programa imeze gute? Ukamenya umuntu wawe ibintu azokwirirwamo, ukamenya programa azoba afise. Nimba azokwirirwa ari busy, ukamenya ati ejo naho atazonyandikira hari impamvu zituma atanyandikira. Mugabo iki kintu utakimubajije canke utakimubwiye, ibi bizotuma bukeye naho yokubura canke ukamubura uca uvuga ngo ni vya bindi vy'abakundanye, yanyikuyemwo, yanyanse canke yagize gute. Ariko mwaraye mubivuganye mwijoro, ibi birabafasha kurema umundi munsi ukurikira, kubera ko wamubajije programu azoba afise. Rimwe akakubwira programu azoba afise, nawe ukamubwira, kugira ngo bizokorohe gukominika hagati yanyu canke bizokorohe ingene mubonana. Naho muba mwarapanze ko muhura, biba vyiza akubwira ati ejo ufise programu mu gitondo uzoziruka muri ibi, hama nkora ibi, hanyuma duce duhura ku mugoroba. Ivana na programu wamufise. Mugabo gerageza umukunzi wawe buri munsi umubaze programa azoba afise ku munsi ukurikira, kuko ibi bituma byubaka urukundo kandi bigatuma bibaremamwo icizere, ku buryo biba vyoroshe ko mutegura umunsi ukurikira ibintu bikagenda neza. Ikintu ca gatatu rero ico ca nyuma abantu benshi ukunda gusanga bahuriyeko ni ugusezera umuntu mukundana. Buriya ni amakosa manini kandi sinavyiza yuko ushobora kuryama udasezeye umukunzi wawe, kubera ko umukunzi hari n'igihe aguma arindiriye yuko umusezera kumbe wamaze kuryama. Birya bintu byo kwikata nk'amatara acitse ntabwo ari vyiza mu rukundo. Rero ntuzokora ikosa buri munsi yo kurara udasezeye umukunzi wawe. Nubona ibintu urimwo bitameze neza, wewe mubwira uti umukunzi wanje ibintu bimeze uku nuku bayi, canke naho reka tube turavugana. Nubona ntariko ndakwishura, umenye ko telefone yazimye, canke usanzwe umenye yuko nasinziriye,
bivana, ariko ukamutegura kare ukamubwira uti ibintu byanje byifashe gutya na gutya, ndashobora gusinzira, ndashobora kugira gute, ndashobora mugabo ukaba wabivuze. Sino ugiye kwikata direct, mwariko muravugana wanditse message ntasuye kwishura, abantu ibintu biboneka neza hagati mu rukundo, kandi ibi bituma umuntu asubira kugira amakenga ku muntu bakundanye, canke akabona yuko umuntu atamwitayeho. Hari igihe umuntu ashobora gusinzira telefone ari yarinye, hama ukabona nyine umuntu uramwandikiye message yashitse ariko ntiyishuye, ariko yaguteguye akakubwira ati bana jewe ndarushe meze nabi, shaka gusinzira, ahubwo nsezera canke dusezerana hakiri kare. Biba vyoroshe cyane ko bitahura parce que yaguteguye. Mugabo kwikata nk'amatara acitse cyane cyane mu rukundo, cyane cyane mw'ijoro, birababaza cyane kandi si vyiza, ntawe uvyakira neza mu rukundo. Namwe muriko mwumviza ikiganiro naho munyandikira muri commentaire, ndazi ntimworikunda umukunzi wa canke umuntu mukundana aryamye canke agusize kuri chat uri wenyene. Biba bibabaje cyane kusanga umuntu mwariko muravugana hanyuma bikarangira atanyishu urose, atayego canke atawe. Gerageza rero ukore ibi bintu bitatu buri munsi kugira ngo utume urukundo rwanyu ruryoha, kugira ngo ubandanye gukomeza urukundo biciye muri ubu buryo. Ntuzigere yama canke umunsi uhera ngo uyundi winjiremo utamwajije ibi bintu bitatu. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Gif kuri GFLG, mubandanye mukora subscribe, hanyuma ndabasaba cyane abantu bashasha ushaka ka like, navyo ntaco byo gutwara, ntaco homba, ufite onda ko gusa biba bikwiye. Murakoze cyane.